Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire mu bose mudukurikirana muri ahagiye atandukanye. Reka mu nkundi ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cyacu gatondo. Turigekezo rya 2023 kwezi no kwa gatandatu uno mwaka turi murumva yuko tugenda twegereza akumpera z'ukwezi kwa gatandatu kugira ngo dushobore kwinjira mu kwezi kuri buri kino kiganiro nzinduye muri studio kugira ngo ashobore kubabwira ibyere ku mirongo y'urugamba ndetse ndababwire n'ikijanye n'amafoto mwabonye ku munsi w'ejo cyane ayabasikara b'igihugu cy'u Rwanda M23 RDF na Red Tabara mwabonye ku munsi w'ejo ari karandagara ahantu ku gasozi ndetse tubabwire aho bashoboye gupfira nico bazize nkuko amakuru twamaze kuba tuyatohoza ndetse tukayashira ku meza y'ivyo tugira tubashikirize muri kano gatondo. Aya makuru twamaze kuba tuyategura ndetse mube kumwe natwe mube hafi kugira ngo rushobore gusangira ino nkuru tubabwire ubugi ngabo z'ubundi FDLP n'ingabo za FARDC na Wazalendo bakoze igikorwa kidasanzwe kugira ngo bashobore kwiyamiriza inyeshyamba z'u Rwanda canke igisigara c'Ikiroberi cha MDP tugwaneho na Red Tabara hariya mu misozi miremire ya territoire ya Fizi. Tubabwire uburyo bapfuye n'agace bashoboye gupfiramo kuko amakuru twamaze kuba tuyegeranya gatanu kuri gatanu. Muri sivyo gusa turaza kujya ku ruzinduko President Son Excellence Evariste Ndayishimiye General Major yagize ku munsi w'ejo bw'ikezo rya 2022 ndetse ari uruziko rw'iko rwatumye amajambo agiye atandukanye ngenda avugwa cyane ku bitangaza binyuma byo mu gihugu cy'u Rwanda. Turaje tubabwire ivyo bagiye barahuhagiza ndetse bagerageza gucafuza no kugira ngo berekane bigira bavugishwa ivyo General Neva na Kisekedi bo baraganiriye mu mubonano bagiranye ku munsi w'ejo bw'ikezo rya 2022 mu gihe President w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye General Major yafata urugendo yerekeza hariya Kinshasa agiye guhura na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Tuze kubabwira n'icyatumye bahura muri kino kiganiro ndetse n'icyakimujanye muri rusange. Ivyo twashobora bire muri kino kiganiro mu buryo burambuye. Sivyo gusa muri Kaziba novuga yuko inganda zatikiye mu bene igihugu basanzwe bahaba ndetse n'amazu atari make akaba yaturiwe n'izi nyishamba z'igihugu cy'u Rwanda. Twaje tubabwira ivyo muri Kaziba ukwemeze n'ibintu bibabaje umuntu wese abyumvise ashobora no korora amoso zivanye n'umutima wiwe uburyo cyangwa urugero ufite bwo kugira ngo ushobore kwihanga. Ivyo twaje tubabwira muri kino gane ko vyifashe ndetse abenshi muriko murumva amajambo canke amakuru agenda avuga ko point 0 yoba iri mu minwe nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Point 0 yoba yamaze gufatwa na AFCM 23 MDP tugone na Red Tabara. Turaje tubabwire ukuri kwa point 0 kuko twamaze kuronka ndetse tubagereje no kuyaga abari muri ivyo bice kugira ngo bashobore kuduha ukuri kuzi ivyo twamaze kuba tubitegura muri kino kiganiro. Mu gace kitwa Mirangi naho muri Rucuru hariya muri Nord Kivu hari amakuru mabi cyane, hari amakuru y'imigwano, hari amakuru y'amaraso agumenza kumeneka y'abakongomani hariya muri biriya bice. Ariko turaje tubabwire uburyo ibintu biriko biragenda muri rusange. Kabanze umfyondere subscribe utarabikora canke wowe ari ryambere dukurikiye kuno rubuga rwa Kodi Empire. Tugusabye subscribe, tugusabye na like kugira ngo dushobore kwinjirana aduhana ijambo ndetse tunafashanya mu buryo bugiye butandukanye. Shobora no gufasha mu buryo bwo gusangiza bino biganiro abandi navyo birashoboka. Yoshobora gutora link ayisangiza abandi. Rero muri kino kiganiro mu nkundire tubanze tuyaye ku basirikare b'igihugu cy'u Rwanda baraye bishoye kuri songoye maze abarenga 200 bose bahasiga ubuzima. Mu binyamakuru twagiye turakura kwa makuru ndetse nkuko ibinyamakuru bigiye bitandukanye na leta byagiye biravuga ku nkuru zaberenga aha muri Minembwe baremiza neza yuko asikare bagira ku 200 y'igihugu cy'u Rwanda aribo basize ubuzima mu migwano yabereye aho bitwa muri Gakenke. Aya makuru twamaze kuba tuyabazanira ariko ugerageje kuraba cyangwa ugerageje gucukumbura abo basikare bararenga 200 kuko aba 200 nabahise batogwa canke abahise babonwa yuko bapfuye batarinjira gusagata mu mashamba naho barabe abashoboye kwasiga ubuzima. Ushobora kwibaza ati ino operation yagenze gute, vyari bimeze gute? Ku makuru dukura aho muri coalition ya FARDC ndetse n'abasanzwe baba muri ako gace nagenda babwiye neza yuko inyishamba z'u Rwanda zabanje zirasa amabombe akomeye cyane cyangwa amabombe menshi cyane aha muri Gakenke. Ni nyuma y'ibitero bari bagavye muri Irundu ariko babura Kayisite. Aha rero muri Gakenke bahagavye ibitero novuga yuko bimwe bya Simusiga byayitero bimwe novuga bimwe bya Muriture.
bamaze kugaba ibitero niko FARDC yagira iki na coalition FARDC arimo Wazalendo n'ingabo z'undi na FARDC bareka kwishura zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda na MDP twigwana na Leta Tabara. Murabizi neza yuko iyo muri ko murahangana n'umwasi wumviriza ahari kararasira. Rero FARDC yararetse kubishura irihorera barabombarda ndetse babombarda mu bice bibamwo abenegihugu batari bake barahasize ubuzima n'ibitungwa bitari biki navyo byarashoboye kwakomerekera nkuko amakuru dukura ku bari kuri tere bashoboye kubidushikiriza ndetse n'abenegihugu basanzwe baba muri ubwo buce. Rero M23 wa Leta Tabara n'igisirikare cy'u Rwanda bamaze kubona yuko atagakacira ata muntu yoba hari cyangwa ata FARDC yoba hari, bavuze yuko FARDC yoba yahunze yatayiromoka bariruka kabisa ngo bo babirutse bakabisa. Ibi nivyo vyabaye, ariko ikosa M23 yakoze, ikosa MDP twigwana yakoze cyangwa Leta Tabara baciye bagira bashoyemwe umutwe batamenye makuru yose ngene imeze, kubera ko bumvise FARDC tigeze basubiza avuga ati okay aba bamaze kugenda gushoramwe umutwe niho guca bahagira amahonero y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Rero bamaze kwinjira kabisa barabacucumye, bongera barabacucuma kabisa, barabotsa n'amasasu, barabotsa amaroketi kabisa. Hamwe ubona inyeshamba y'u Rwanda aho iryamye bayikubise umutwe wose wamenetse, nyamba bakubise uwo hose kwajanjaguritse. Ndibaza n'amafoto tufise umuntu wese ashobora kuyakina, ashobora kuturunda kuri no nimero cyakinjira muri groupe zacu WhatsApp agashobora kuronka ano mafoto n'ama video y'ingene inyeshamba z'u Rwanda zaraye zihoneye ku mirongo y'urugamba nk'abana b'imbeba. Aya namakuru ndiko ndavuga mbabaye, aya namakuru mbanzanye mfitiye ivyemezo babandi bari bamaze imisozo ati bwana Codide Black ego turumva makuru muri yaduha, ariko nta fact cyangwa proof z'ivyo mwatubwiye muri ko muratwika muri ino misi. Niyo mpamvu uno munsi twahuye n'umuzarendo mwiza adukubita amafoto maze turayabasangiza atakibazo na kimerera. Inyeshamba z'u Rwanda zaraye zihoneye ngaha muri Gakenke, zaraye zihapfiriye, ndetse amakuru avuga ko bo barenga 100 abahasize ubuzima, nubwo ibinyamakuru bigiye bitandukanye biko biremeza neza yuko hashobora kuba hapfiriye abasigare bagera ku 200 gusa ba muri coalition y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ariko siko kuri, amakuru twe twatohoje tumaze kumenya nuko abarenga 100 bamaze kuba bahasiga ubuzima, bamaze kwereka umukondo ijo ndavuga muri coalition ya M23 RDF. Rero ibi vyatumye bamakarikari y'inyeshamba z'u Rwanda zari zimaze imisuzuze nimba ngo tombe zaciye zigwa busuti, niko novuga zaguye hashese kabisa. Ubu indome zaheze, amajambo yashize, nta na dedadi dudode kugira, kubera ko zino nyeshamba z'u Rwanda baraye baburiye muri bino bice, ndetse bo bakaguma bikubita gatuza ngo Minembwe centre niyo bayifise. Ariko twamaze kuba tubabwira neza yuko zino nyeshamba ziriko zirikina, zino nyeshamba ivyo ziriko zirakora zitabizi plutôt iyi Minembwe centre irimo coalition ya FARDC, kiretse ubuce buke cyane zino nyeshamba zoba zirimo, niho rero baca biyita ko bafise Minembwe centre muri rusange. Ariko naho ndibaza ivyo baboneye muri Gakenke bashobora kuyibonera n'ahandi hatari muri Gakenke. Ukubashoye mu muto jene naye vuze mu kigando twari twakoze cikibiriraho, ndavuga ati bantu b'Imana jewe uwampaye amakuru yavuze ati kubera ko bagiye nk'ibirofa binjiza umutwe bakubiswe, nyambo winjije umutwe yarashe umutwe rakubitwa ukuguru ntikwayemenya yasize inyuma. Murumva neza yuko ari operation uvuga yuko yabaye bucece, ikaba na operation ikomeye cyane yo gutsinda no gutsindagira inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Aya namakuru yizewe. Rero ciye ndonka nakajya kugira ngo ashobore kubikira abo hakugiye akanyaru bafise abi wabo bari mu butaka bwa Kongo. Ndibaza kuri no munsi tuzogerageza kurondera ano mafoto cyangwa ama video waberekana kugira ngo ubuzi ko yarungitse muri wabo zikuza yuko arabe yuko yobakiriho canke atari muri abo bamaze kuboneka. Ataraboneka ashobora kuba kiri mu mashamba, kuko hari benshi baguye mu mashamba batari bwabonekana ibiziga vyabo. Aya namakuru ndetse ubu amafoto mfise ne yabonekanye ku munsi weje mu masaha y'umugoroba, ndetse ne yabonekanye kuri no munsi w'igenekerezo rya 23 mu gatondo kuno munsi. Nagenda nababwire neza yuko hambavu yuko inyeshamba z'u Rwanda zikubiswe zikicwa, izafashwe matekwa nazo ni nyinshi. Abarede Tabara
bavuga ikirundi cyuzuye, abarede tabara abarundi buzuye no bafatiwe ku iyo mirongo y'urugamba bafashwe na coalition ya FARDC. Ndibaza abariko muri ko murabona amafoto y'abarede tabara bicaye nabo n'izinyishamba z'u Rwanda bagandagaje kabisa, babuze bubacira nabo bamira bagenda bafatiwe ku mirongo y'urugamba, ndetse inyuma yo gukubitwa bikomeye, ndetse no nabatangariza nkanababwira neza yuko ibigwanisho bitari bike, ama grenade, ama Kalashnikov, ama machine gun, ama rase rocket, vyose vyafashwe n'izinyishamba z'u Rwanda. Ivyari bisanzwe bifashe vyafashwe ivyizinyishamba z'u Rwanda bikaba biri muri coalition ya FARDC. Niyo makuru twabashije kuyabatoza, ndetse twamenye kubijanye n'abasikere b'u Rwanda baburiye ubuzima canke bafiriye ngaha muri gakenke yabayirimbukiro y'abasikere b'igihugu cy'u Rwanda. Aha rero mu nkundire bino tugirene tubihuze n'uruzinduko rwa General Neva, uruzinduko rwa General Major Evariste Ndayishimiye yarayagiriye Kinshasa, ahuye ku butumire bwa mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aka FARDC. Ni ku munsi wejo urenganye ugirikizo ya 2022 aho president nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yafata urugendo aherekeje n'umutambukanyi wiwe rumwerekeza hehe Kinshasa, aho yaragiye kubonana na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Uko kubonana kwiwe nagira mvuga ko inkotanyi zitasinziriye, nagira babwire ko kubonana kwiwe kwatumye inkotanyi zija muri alerte, byatumye inyeshamba z'u Rwanda zibura amahwemero. Aya namakuru mba ndabazaniye ayatohoje mutibaza ngo niya makuru yo gutoragura mu bibarabara canke hari hose na makuru y'ubutazi, ndetse ku binyamakuru ku munsi wejo vyiriwe birabika ngo karabaye ngo Neva ngo General Neva yamaze kugera Kinshasa, ngo nta kindi bagiye gutegura atari gutsembatsemba abanyamurenge. Ayo nivyo ndiko ndagarukana mu byavuzo n'izinyeshamba z'u Rwanda bansumirinda ndaje ndababwiye, ndetse bakanavuga yuko baje kugira ngo bashobore gutegura ibitero simusiga ngaha muri Sud Kivu, birukane imigwi yose y'abateroriste isanzwe ihari. Ariko muri rusangi ikindi kintu bavuze yuko numva bavuze tukirungiye kirambabaje, bavuze yuko ngo General Major Evariste Ndayishimiye ngo yagiye kugirane, yagiye kudiringa na Kisekedi ngo barabe uburyo bashobora guha inguvu FDLR bayegereze igihugu cy'u Rwanda, ngo bamaze kwegereza igihugu cy'u Rwanda ngo bace batango iyi FDLR itangwe kugaba ibitero ngo za Rubavu na za Gisenyi. Aya namakuru Scorpio wenyene yamuvuyemwo na makuru yavuze, kandi ugijya icavuze nuko aba yagitumwe nabajya bahabarabiyiwe canke bajya basanzwe bamufinansa mu bijanye n'uburyo. Aya namakuru yizewe rero tuzokwama tubashikiriza atakibazo na kimwe, ndetse amakuru nagena bugere ku gihe cy'isaha 4 tuzokuba turi live kabisa, muze kuba muri benshi live, muze kuba muri benshi kugira dushobore kuzana n'imyishasho tuzokuba tumaze kuronka mubone ko biko biragenda. Rero ngo nuko Kisekedi na Neva umugambi ariko barategura ngo aro kurasa mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko cyane nibaza buryo abanyarwanda ko amabiteze abantu babarasa niko bafise inyama ziryoshe zo kwa mababarasa canke bo baba ariko barabarondera mwe. Ibi ni ibintu uvuga yuko umuntu wese ategeza kwibaza, ariko igikuru si ico. Igikuru nuko inyishamba z'u Rwanda zamaze kumaramana, ndetse atani nguvu nanke, ndetse atanuruvugiro bagifise ngaka ku butaka bw'igihugu cha Kongo. Mu nkundire rero twinjire muri point zero n'agace kari très stratégique, n'agace kari kingenzi haba kuri coalition ya M23 canke kuri coalition ya FARDC. Naganda bamenyeshe neza yuko kano gace kamaze iminsi mu maboko ya FARDC, ariko ku munsi wejo mu masaha y'umugoroba ndetse guhera mu gatondo mwarabonyesha mbazu Rwanda zikirigita zikubita mu gahutuza ati point zero tombe. Ariko tugerageje gufatira ku majambo canke ku vyagiye biratangwa, vyagiye birava muri FARDC birahakana bimwe bivuye inyuma ibiko biratangazwa na leta y'u Rwanda kabisa, bariko barabihakana ku rugero rudasanzwe. Aya namakuru yizewe mbanda bacu kumburira nkabakure ku mirongo y'urugamba, ndetse nkabazanira muri studio kugira ngo dushobore kuba tuyasangira atakibazo na kimwe. FARDC yavuze ati point zero ntizofatwa n'umugambwe, aha FCM 23 RDF twigwana na leta tabara, kuko ingabo za leta zishigikiwe n'abapatriote ba Kongo
cyagumye zicungereye kandi mu vy'umutekano zigenzura neza ikibanza c'ingenzi cyane mu vy'umutekano, kikaba ari n'urufunguzo rwo kwikingira muri teritware ya Fizi no mu misozi miremire. Aho rero FARDC kabirahakanye ibiko birakwiragizwa n'inyeshamba z'u Rwanda bavuga neza yuko ngo bamaze kugirane ngo bafashe ngo point zero. Agana babwiye ko muri point zero atamigwa n'ingwano ku munsi wejo yahagaragaye, aho inyeshamba z'u Rwanda zo ziko zirikirigita ngo zafashe ngo Minembwe n'ibindi vyinshi mwumva canke muriko murabona bagiye barasakaza mu nyamakuru bigiye bitandukanye. Agana babwiye ko ingabo ziri ku rugero rwo hejuru rw'ubutegetsi za FARDC, ingabo zidasanzwe zatoje urugero rudasanzwe, biriko biravugwa nazo ko zamaze kuba zishikanwa kandi ngaha ku butaka bwo mu buseruko bwa Kongo, ndetse zizanye n'ibigwanisho vya rutura novuga yuko n'amamisire adasanzwe. Ingabo ziri ku rugero rwo hejuru zigwanira ubutegetsi bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo zasidukanye amadrone n'abasirikare batojeje urwego rudasanzwe, aho abagwanyi b'ingabo za FARDC bariko barakomeza gukaza impande zose ngaha muri Sud Kivu. Minembwe iri mu bihe bikomeye cyane, hariko hakoreshejwe ibikoresho by'intambara bikomeye. RDC iri mu rugero rwo hejuru mu kwitegurira zino ntambara zigiye kubandanya aha muri Minembwe. Mu Minembwe haravugwa ko u Rwanda rwohereje ibikoresho by'intambara bikomeye cyane, harimo n'amadrone n'abasirikare babonetse muri ako karere. Ivyo bikaba biriko birakurikiranwa cyane n'abahinga n'umuryango mpuzamakungu mu gihe hari impungenge ku mutekano w'abanyagihugu mu Minembwe. Mu Minembwe irabandanya kuba imwe mu ntandaro z'amakimbirane mu buseruko bwa RDC. Ingabo za leta zivuga yuko ziriko ziragwanira gusubirana uturere turi mu makimbirane no kurinda ubusugire bw'igihugu. Intambara ya M23 RDF muri RDC hari imigwano ikomeye kandi iri hagati y'ingabo za FARDC n'abagwanyi ba Wazalendo ku ruhande rumwe hamwe n'ingabo z'u Rwanda RDF zifatikanije na M23. Ku rundi ruhande yatanguye kuva mu gatondo ko kugerekezo rya 21 ruheshi n'umwaka turimo mu misozi miremire ya Fizi muri Sud Kivu. Amakuru ava mu bene gihugu bavuga ko ihuriro rya AFCM 23 RDF na Red Tabara ryateye ibibanza by'ingabo za FARDC nibo babanje mu duce twinshi harimo Fizi, Irundune, Alenge na Ayenge. Aya makuru twarayabahaye ku munsi wejo, ndetse tukababwira neza yuko bivuga ko iri huriro ryagabye ibitero by'igihe kimwe ku birindiro bya FARDC na Wazalendo mu gitondo cyo kuwa 21. Abiboneye bavuga ko naho hakoreshejwe amadrone n'ibikoresho biremereye, ivyo bibanza bikiri mu maboko ya FARDC, kandi izo ngabo ziriko ziragwana n'ubuhinga n'ubutwari kugira ngo zitsinde umwasi, zikingire abasivile. Aya niyo makuru uvuga yuko ariko aravugwa cyane amakuru nubashikiriza kano kanya, ariko tukugira kubabwira neza yuko muri Nzibira naho haguye inkumbi. Muri Nzibira, mes chers amis, mes compatriotes, kabisa mwumve neza yuko iyi muri Kaziba habaye imigwano, plutôt nako nta migwano yabaye, aho mwari w'inyeshamba z'u Rwanda wafashe neza winjira mu mazu y'abene igihugu uratwika kabisa. N'igihugu batari bake nabo barahasiga ubuzima. Cinda bibutse yuko iyi Nzibira ari hamwe inyeshamba z'u Rwanda zishikira zizanye kugira ngo zerekezwe hehe mu Minembwe, zishikira muri Kaziba kugira ngo zishobore kwitegura zerekeze neza muri Minembwe. Ariko zigishika muri Kaziba ico zakoze zaturiye amazu y'abene igihugu, ndetse zinica bene igihugu nk'igihembo cyuko babacumbikiye. Aya niyo makuru no babwiro ngaha muri Kaziba, ndetse twobabwira neza yuko imigwano vuga yuko igiye gukomera, kuko ugereranije kuraba ntawe uzemera kugaherana, kabisa. Iyi Kaziba inzu z'abene igihugu kabisa zaturiwe ku bwinshi, inka zarashwe, ndetse n'abene igihugu batari bake bashoboye kuhasiga ubuzima. Harakandi gace karayikabira imigwano kitwa Amirangi hariya muri Rucuru, naho tubaza gukomeza tubatohoreze amakuru yaho n'ingene bimeze, uko muri rusangi ibintu bikomeza
kugenda ndetse ngomba kubarambira cyo kubabwira byinshi. My name is Cody the Black, ariko muce mu nkundira ndabashime cyane mwebwe mwese mudukurikirana mu biganiro bigiye bitandukanye n'amakuru yacu. Nizere ko tungera guhura mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi. Making sure ko umaze ko subscribe ndetse ufite kuri like. Bye bye. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe.